neza nuko rero reka dutangura ikiganiro cyacu tugihere novuga muri Primus League Burundi ni higanwa novuga ryo mu cicaro ca mbere hano wacu mu Burundi ubona ko ryari ko rirabandanya abona rero yuko bitari vyoroshe namba kuko imigwi ibiri yafata ikibanza ca mbere canke kugeza n'ubu unye novuga ubona kuri kuri igihagaze neza mu novuga kuri classement yose ntiyari kuyitwara neza rero turavuga ekipe ya Nyako ya Vitaro hano novuga ibujumbura ubona ko itari kwiroroherwa ariko kandi na ekipe ya Flambeau du Centre hari igitega reka duce ko gatoye tubabwira ukungene byari byifashe ku munsi wa gatanu n'urukino rumwe gonyene rwariko rurakinwa hari anye i Buganda Interstar itsinda ekipe ya Dynamic ibitsindo 2-0 hama ku munsi wa gatandatu n'inkino zigera kuri zine zariko zirakinwa ekipe ya Vitaro nariko ndabibabwira bigoye cyane gose ihava inganya n'amasipiri ibitsindo 2-2 handi ho habuze gato ngo ino ekipe ya Vitaro itsindwe nuko Tel Aviv nayo yitwara neza imbere ya Magara Young Boys ibatsinda ibitsindo 4-3 hama ekipe ya Aigle Noir baza kuba novuga bitwara neza imbere ya Moso Sugar ku bitsindo 2-1 ku munsi nako Kayanza United ku munsi wa gatandatu nyene bavuye batsinda Tigre Noir 2-0 hama ku munsi w'Imana ekipe ya Rukinzo niyorohewe ejo hari Buganda ekipe ya Olympic Star yabasanzeyo ibatsindira ibitsindo 2-1 hama Flambeau du Centre na Musongati n'ivyari byorosha ari igitega kuri derby ni Musongati malgré kuronka ikarata y'umutuku mu rukino ariko baritwaye neza bava batsinda igitsindo 1-0 hama Message Ngozi nabo batsinda ekipe ya Bumamuru ibitsindo 2-0 ni journée Yves na Kikina Blaise ubona ko n'ubundi byagoye cyane gose ku migwi gitandukanye ubona yuko yahabwa amahirwe ariko biza kuba bihindura isura eka duhere novuga kuri no match novuga ya Interstar novuga ku munsi wa gatanu batsinda Dynamic ni Dynamic ubona yuko je nayigereranyije no ekipe ya Dynamic nayigereranyije na Chelsea no musi ragutsindira novuga match ikomeye utari wibaza ko yo kwitwara neza ariko hirya yejo naho ikazikanyerera Interstar ni ekipe nivyo bino retour hari yindi sura novuga kumbure ya gifise canke hari uburyo nubwo yikomeje kugira ngo irabe yuko yoza donc ikava novuga mu bibazo yaririmo byo gukoroka wabona yuko yagenda igana hari yanye rero match novuga ziheze byagenda bigora ariko noneho bahavuye batsinda novuga equipe ya Dynamic ibitsindo 2-0 nibaza yuko ari iyo victoire ya mbere kuri bo kuva phase retour itangura bon ni iyo ntsinzi ya mbere ku mugwa Interstar kuva phase retour itangura kipe titwaye neza muri phase aller phase retour hari byahindutse kuri bo amavo yuko haba impinduka kujana na staff yabo menyereza Belize arakomabanga tukumenyeze no ekipe hagaruka witatu habonye Michel beshi bari bayiteze impinduka zizakuba ku mugwi wa Interstar barongeye mu bandi bakinyi ku mugwi wa Interstar harimo nkuno mukinyi nevuga ko ari mu bakinyi kuno mwanya afise imyaka myinshi muri Primus League witwa Emery Nimubona batazira kadogo shuka mu gitambara match ya mbere muzambere bakinye harimo derby bakinye n'umugwa Vitaro batsindwa n'umugwa Vitaro nyuma yaho bagira urukurikirano w'hino nyinshi batariko baratsinda ku mugwa Interstar byabonetse ko ari ekipe yitwara nabi ku biharuro byabo kujyo bivuga mu nkino baba bakinye ku makipe tutokara amazina ari hejuru yabo gato biraboneka ko mu gihe bakina na makipe ari hejuru yabo zoba zino za Vitaro za Interstar za Message Ngozi zande no mu gihe basose baduze ruguru bibagora cyane kuri bo ku mugwa Interstar intsinzi baronse basinze mu gwa Dynamic kubwanje sigitangaro kirimo kuko nimba vyasa ku makipe makuru
harageze ko bashyiramo ingufu ku ma ekipe nova ko basa nk'abanganya urwego kuko uburyo Interstar yitwara n'uburyo Dynamique yitwara nta tandukaniro rirerire cyane rwose rihari kuko yaba ino Dynamique iheruka kuvugwa cyane rwose mu gihe batsinda muri fazale ikipe ya Vitaro hamwe n'inyene Interstar rero ni Dynamique nayo zigatsinda igatsindwa wanashima Dynamique iratandukanye gato na Interstar mu musaruro niko no bifa mbona bako musaruro nibwo novuga yatsinzwe na Interstar ariko yari imaze 3 match bakurikiranye insinzi equipe ya Dynamique itsinda bo ugutsinda kwa rero ivyo navyo byarabuze muri Interstar bo ugutsinda kuri Dynamique navyo nimba kurikiranye kuno match zatsikira sino tuvanga igombe horeze ko ngugiye kumara match zitanditsinda kugira ngo ive kumbura hiri canke muri Big 4 canke naye biragoye cyane gose kuri kubizera ngo no match baza gutsinda ikindi kibaza gutsinda rero kuri Interstar no muvuga ni match bari bateguye gutsinda gukina na Dynamique na equipe bazi kuko Dynamique bwa mbere irimo umumenyereza witwa Jumaine irimo bana barure ibyo bategura n'ibyo bakina kuri Interstar peut-être ngira kuri bamwe barabizi utaronse inota rimwe cyangwa 3 ku mugwa Interstar biragoye cyane gose kuri ugenda Ngozi yatsi uronka 3 biragoye cyane gose ugenda Igitego uronka 3 biragoye cyane gose kugira ngo ugende mu Cibitoki wakibura mu Mumuro akibugo sanzwe umunyiri kuronka 3 biragoye cyane gose ko Interstar nibaza ko match bari bayiteguye ku buryo bukomeye cyane gose kuri bo kandi ku bwanje nabona ko by'ukuri 3 cyangwa inota rimwe byari kwiye kuri bo nibwo waronsa 3 muvuga ni hongera sana congratulations ku mugwa Interstar peut-être ngira 3 balance ashobora kubagarukana muri moral kuri bo ko nabonye ko ari match ifise ikibazo kijanye n'ubusatirize bwabo nta mundi bako cenda bafise muri mediane barakina ivyabo mpira ukaduga ariko hari ahantu ubwira gushika kwa kadogo kutoka tera amasantre imbere aroneze imbere gasanga by'ukuri birabagoye cyane gose ko ubusatirize bwabo bitsinda biri balance peut-être ngira bishaka kugarukana muri moral nubwo nabo tufatiye kuri fixtures kuri match basigaje bagifise akazi ku mugwa Interstar yari match Interstar novuga yaronse intsinzi yinyotewe koko ko baheruka gutsinda kera cyane ariko kuri Dynamique nabo bari bamaze match zigira kuri zine zose imbere yuko bakina na Interstar badatsindwa urumva yuko byari biharuro byiza kuri Dynamique nibwo yahagaritswe ive ni ku munsi novuga wa gatandatu equipe ya Vitaro bari baramukana uvuga bakiriye equipe ya Tel Aviv nako ya Masipiri RB ya Masipiri ni match novuga itari isanzwe namba kuko yari match kumbure novuga ku rupapuro Vitaro byaboneka yaho mengo baza ko babatora intsinzi byoroshe kuko iteye Amasipiri ni novuga ni match yaboroheye muri fazare ni Vitaro yorohewe n'Amasipiri muri fazare cyane gose rero ni Vitaro uravye novuga ukungene match yagenze kipe ya Masipiri nibo batangwe kuronka igitsindo hama Vitaro barakigombora noneho bagiye kuba bakigombora Amasipiri bashiramwo igitsindo ca kabiri hama Vitaro baza kuba novuga batsinda igitsindo cyo kugombora bibiri ku bindi match igiri here ni na match novuga ubona ko habuze gato umukinyi Kesi Jordan yari yagarutse novuga muri 11 atari bake bari bamwiteze noneho ni Dynamique wanashima bagiye kuba bahura na Vitaro Dynamique yabatsinze muri fazare bagiye kuba bahura no vugumengo ku munsi weje wakabica tubigaruka ko Ive Vitaro hambavu yo gutsinda izi match novuga zikomakomeye novuga batsinde imigwi y'Igitega ni gute ubisigura kuza kunyerera novuga nino equipe kunyerezwa nino equipe ya RB ya Masipiri bon muri angle Blaze y'ukuntu Vitaro imaze igihe yitwara itsinda match nyinshi none imaze kutwereka ngo dutangure kuyishira ko ijisho nka equipe ishobora gutwara igikombe si byiza ko Vitaro batsitara Alonzo batsitajwe n'Amasipiri noneho kikira aba baheruka gutsinda ndenande batsinze umukongera wabo ari direct yitwa Flambo baheruka gutsindira Musongati wabo donc Alonzo kuba wakuye amanota kuri Musongati na Flambeau du Centre urusha make na Bumamuru imbere yo uyisanze wabo Bumamuru uko itameze kose neza uyinoseze mugabo kubiri mu hiruka itsindira aho nikintu gikomeye amanota 9 kuri iyo migwi 3 nukuvuga lieutenant du titre Bumamuru
Flambeau du Centre muriko mwiruka ku gikombe ari nyuma yawe hamwe na Musongati imeze neza iriko iraza muri Big Four kandi ubona yuko nayo nyene ishobora byinshi bigishoboka kuri yo hanyuma ugacuza ugatsitara ku masipiri kuri Vitalo vraiment iyo result wayibonye wese cyangwa wabikurikirana Blaze hari akantu yagiriza Vitalo ati iki kintu harimwe akantu kugufyina ariko ako kantu kaza kuki uri kumviriza mu ntamatama z'abafana ba Vitalo hari abantu bidoga ko na Paris yoba donc ni kamwe nyene result iyo zabuze katabura bo ibi nibaza ko tugatego bibagarukana urumva iyo batsinda ntabwo byari kubaromara muga iyo munganije mugatakaza amanota ku rukino hari nka ruriya baza kwibuka ko koca harabo yari yicaritse kandi bategerezwa gukina ubwo nka Kesijo dakonkore wavuze yagarutse muga ntiyatanguye mu kibuga atangwa kuri bando touche umuga abakenye nka ba Elfazi nabo baza kukubwira ariko kandi ukavuga ati nyimba yagize rotation zishobora kuba arizo zatumye Vitalo inganya rotation irakeneye ko Alonso kuri equipe kina samedi gaswa gukina samedi nta match nyinshi zirazamo ngaha gatuvuga ngo abakinyi bararushe ico naco wokinota muga kuri Vitalo mu ijambo rimwe Blaze imbere yuko ugira ico givuze ko gutsitara imbere y'amasipiri kandi ufise ekipe zitatu zitwa ko arizo abantu benshi bari baguteze mu rugendo rwawe rwo kuri kurse y'igikombe wakuye kamanota 9 nibaza ko karakantu ko kwicuza Erezma ko ba umwe bakurikirana nawe yatsitaye kandi we yatsitaye nabi we yatsitaye yatsindwa Erezma kandi ko we yarafise n'urukino rukomeye derby y'Igitega iri wari wowe saratsinda canga agatsindwa canga akavamwe iyo nire Vitalo kuba bavuye hariya bashoboye kuhakura nire mu rukino Vitalo nkuko wari kurabivuga bigeze kuyitsinda bibiri igombo rico kimwe muga equipe nk'amasipiri imaze kubona ari deux parties abari ko kibuga babibonye kwari ukwigwana kugwisha hasi gutakaza umwanya mu buryo bwinshi kuko equipe nk'amasipiri yo ari bibiri kubindi ibibona ko ariyo gushika ico gifise victoire kuko barazi yuko nabantu bake bashoboye gutsitaza Vitalo muri no mizi umuntu wa baheruka kuyinubuza inota ninde ni kera cyane Vitalo iri muri serie y'ama victoire equipe nk'amasipiri rero kuza gutsitaza Vitalo ikisanga muri nile ishoboye kugira icikora kugira ngo birangire uko babikora uko nyene ariko nibaza yuko Vitalo baze kuryohererwa ko nande na Flambeau yatsitaye kuko harimwo difference y'amanota ndwi ubu aciye asigara mu nane ko ya Flambeau itatsinzwe muga iyo bakaza gusanga Flambeau nayo yagize amayigo yo gutsinda ntuzenya gutsinda hari kuba hasigayemwe amanota ni kintu bari kuza kwicuza cyane nibaza rero kuri Vitalo ko ikintu gikenewe baza kwigira ko kuri uru rukino concentration iri maximale nigeze kuba mvuga hageze kuba dufise umwigisha yavuga ati uri kuriruka 100 metre ukabona wasize ubundi hari ukuntu gira tandase kugabanya ahubwo wewe yigisha umuntu ikintu citwa ngo acceleration à l'arrivée no kuvuga ugiye gushika niyo ugongereza ahubwo rero iyi course ya Vitalo uko match zigabanuka nibo ko bakuye kugira kongereza ubuseri kuko no musi Vitalo bafise kudukorera exploit yo kuryosha Premier League kuko ni equipe y'amateka ya mbere iheruka igikombe kiki il y a plus de 5 ans none ni 5 gusa ni 7 ans kuduga uno musi Vitalo iyoboye abandi kuva kuri journée ya mbere gushika uno musi zimaze kuba 22 Vitalo rero hamwe yogwiza kugufyina ikagira nka Flambeau du Centre kaze kabarusha ubuseri nubwo nayo nyene mbona yahagerege yobaye serie nayo nyegaca igaragaza ubwenzi ikava kuri doga muri rusange Vitalo ico yibuza kino gikombe bazocicuza cyane niyo mpamvu Vitalo ni equipe yari kuye kuba iri serie cyane cyane ko bamwe boyibujije amanota yari maze kubapangurura twari dutangwe kubona umusozi umeze nk'umanuka imbere ya Vitalo ubwo agacubona birabakomera mugico naco msozera kuri iyo point ni kintu Vitalo kikibo kwitegurira dushobora kwita ngo Bumamuru Flambeau du Centre Blaze nuzenya Musongati ngo nizo zikomeye za message ngo nizo match zizoba zikomeye muka ngaho ushobora kuba hihendeye equipe yose muri première division uno munsi igiye guhura na Vitalo kiki igenda yiteguye nayo nyenere yakeneye iyo 6 yukumva ngo urabana nk'ubu imbere y'uko urukino rukina twese uvuze Vitalo gutsitara kwayo twibuka nde
Burundi Sport Dynamique niyo ekipe yonyine imaze kubikura. Buri muntu wese rero n'uri mu murizo hariya aripfuza iyo ako kano ako ga 6 ko kuvuga ngo Vitalo ni yaramuka inatwaye igikombe ariko natwe tuzoje muri CV yuko mubo yatsinze uwo mwaka tutarimo. Ico kene rero kizotuma kumigwa mito na mikuru imatch za Vitalo zikomera muzisigaye muri no season. Nuko nkosora ekipe ya Vitalo niyo yatanguye gutsinda niyo yatanguye gutsinda 19 hama baja kuruhuka ari gitsindo kimwe ku busa ariko bagarutse no niyo nari Buganda bagarutse cyatsinzwe n'uwitwa Asman ba premier mita ba kirangira kimwe ku busa bagira hama baragombora ku minota 59 kimwe ku kindi hama ku munota wa 72 ekipe ya RB Masipiri bashiramwe cya kabiri burya bahari nzagera ku minota 90 Vitali tarakigombora bakigomboye no vuga match igirihere bon ico no vuga niyo nari Buganda match nayiravye yose ku mugwa Vitalo bwa mbere binjiye mu rukino donc bataille déterminée par rapport à l'équipe arogiye ukina equipe ya Masipiri ibaje kwivuga yuko equipe kuno mwanya Vitalo igeze barabakwiye kudafata minenegwe cyangwa kutaneglija urukino rwo rwose ko kuno mwanya nibaza ko izobasigaranye inzo bari nka finale izari zitizi zabo kuri bo nkizo babona barimo yari match zana ma equipe akomeye ndavuga equipe ya Bumamuru equipe ya Musongati bakinye hamwe na equipe ya Flambeau Centre cyamaze kubirengana cyabonetse yuko kuri equipe ya Vitalo yagoye kwinjira cyane gose muri match equipe yarabagoye cyane equipe ya Dynamique na equipe ya Masipiri nawe cyane equipe ya Masipiri ni bon kuri match banganije ku munsi wahegeye ejo babaye discipline cyane gose ku ma tactique y'umumenyereza wabo witwa Bamba Jari kuno mwanya football ageze football no coach abakinyi barakinje babwiwe no coach tactique ni izi tuhagarara uku turafise baro tugenda gute ndafashe baro ndayipasa ndayihande ni ivyo mu gihe kurikije discipline na tactique zo mumenyereza kabagasi yarakazi kamwebwe abakinyi kuvyo bahiriza rero Vitalo byo kuri baje batari determine cyane gose byaragoye cyane gose hakoze ama placement menshi match twanye ko Mediane ya Jospe taramenyera kuno mwatasa kugira ritme kubagarutse yaramaze umwanya muremure cyane gose yicaye twabonye kuri attaque mu Vitalo ufise ikibazo cy'umuntu numero 9 witwa Amis Amigo atari kuri calibre y'umwataka tuvuga kuno mwanya kuyo bahetse nka Vitalo cangwe rwa Vitalo witwa Amis twabonye yuko wita Sao Paris remplace mazimwe zimagenda rakora mu gihe ahaye umwanya muremure cyane gose ukwiye nk'uwitwa Elifaze canke Kesi Jordan we yagarutse ndavuga kuno mwanya witwa Elifaze kuko Kesi Jordan we ntobo ngo kumubakira ko cyane gose n'uwerutse yari yagiye no ntituzi uko agiye kubananya ari muri equipe ya Vitalo nubwo itazo birangiye twabonye yuko mu gihe Paris ahaye umwanya witwa Elifaze equipe ikina equipe yataka rero kuri Vitalo nova ko match banganije banagomboye byabaye byiza kuri bo ubu nibwo iyo batakaza 3 byari kuba bigabanye cyane kuri bo ngira kumbure no kwihebura cyane iki byari gutuma bata concentration rimwe banagomboye twagarukanye muri course kuri equipe ya Masipiri nayo neza kuza kumviriza nijwi bako twizo tuvuze birebire cyane gose mu rukino equipe ya Masipiri baje determine kandi twumvise amakuru yuko imbere uko bakina match ku munsi wa gatanu hariho motivation ntonya bari baronse kuko baramaze hafi gihe kirekire hafi nk'amezi 5 abakinnyi atamafaranga baronka rero kwamaze kose vuga ko haje amafaranga make kuri equipe ya Masipiri byo byarabatanze iyo motivation ku bakinnyi ku mugwa Masipiri naho kano ko mu ngiyo na Vitalo nako harimo ko mugwa wa Masipiri kugira ngo byo na wose zo irangira avuga bati nubwo dukorotse cyane nubwo tubana championnat nubwo hano kandi kwe yuko hari twakoze ku mugwa Vitalo bya bintu tari mu jamano 3 ko twitwaye by'ukuri nabyo shobora kudufasha kubana championnat neza ko ninyuma gunganya no mugwa Vitalo mugwa Masipiri benshi bajya kugira curiosity kugira ngo bamenye mugwa Masipiri mbiga imeze gute byabo niki cyahindutse mugwa Masipiri nabonye na message ya mbere aje kuri YouTube kiganiro n'umuntu abaje ati mumbwira amakuru ya Real no mugwa Masipiri rero byo turagaruka muri championnat ariko no bitabuza yuko ku mugwa Masipiri ibana nyiri handi cyane gose munsi biza kubasaba kwashena match basije kangwa shokuva aho bari kuno mwanya ko twakumva amajwi sinzi yuko so kubana mu commentaire gato muza ko mu majwi ko ndagenze equipe ya Vitalo ni equipe novuga
twese twari tutanguye kuvuga ati noneho ino ekipe iraharura inzira yabo neza yo gushika ku ntsinzi narigiri kurakuramo n'uvuga abakonkira babo kumbure twovuga ko bari direct kunyerezwa n'amasipi wowe uyivuga kwiki ku iyo match nivyo urumva yuko abantu benshi byabatangaje ni match yavuze ko amajambo menshi ariko kubw'ivyo hari ibintu bitatu nashaka kuvuga ku cambere nashaka kuvuga ni kucerekeye urukino kucerekeye urukino no kuvuga yuko imigwi yose iri muri Premier Division iri ku rwego rumwe nubwo hariho ubudasa kuvyerekeye kuri classement bari muri Premier Division bose byumvikana yuko umugwi wa Vitaro urafite ko witeguye umugwi w'amasipi urafite ko witeguye même si tuko turaraba sur papier tubona tuti Vitaro ifise amahirwe menshi ku masipiri ava match ariko iyo hageze ko bakina bose baja guhura nk'imigwi iri mu cicaro ca mbere rero ikintu uravye ku rukino iyo umukinyi nka Vitaro yashitse imeze neza ishiramo igitsindo ca mbere kenshi muri football iyo umuntu akugomboye aba motive yo gusumvya rero amasipiri Sitaronse igitsinda atari yiteze abashizemo igitsindo babaye motive kibaha ni ca kabiri kuko wewe nka Vitaro ntiyashobora kubona ko amasipiri yoshobora kwigombora igitsindo ni vya bintu usanga utaguta control iyo utaye control uwundi abiprofitiramo ashami ca kabiri rero kubera kaka experience bafitiye championnat n'abakinnyi kumenyera amahiganwa bagiye kugaruka mu minota ya nyuma ati ntitwambara ibara turabe dutsinde baragombora rero ico nico nshaka kuvuga kuri kucerekeye urukino iyo umuntu akugomboye akurusha motivation akurusha determination akurusha vyose rero iyo uciye wijajara n'ugutsinda aragutsinda iki icaka nashaka kuvuga ni kucerekeye ico abantu bariko baravuga abara abafana canke abandi bavuga ati turavye les 11 départ batanguye ntitubonemo Kesi Jordan turabone Rifaze turabone nde jewe ku munsi wa gatanu mimeze narayiravye Vitaro bose barameze neza kimwe gusa ikintu kibaho mumenye ingene abakinyi bameze Kesi Jordan aherutse kugaruka umukinyi aherutse kugaruka ntuco ushoka umutanguza c'est pourquoi navuze ni uyoba namuvuga kubera ko babonye victoire ibutse ubundi nka Vitaro itsindi rya match bose bari kubona bati c'était normal ko aujourd'hui no match basize mu muru Fred ntiharimo match batsinze equipe ya Musongati Kesi ntiyarimo ntiyarimo urabe Rifaze avuye muri Brescia si wa mukinyi ushobora gutanguza wakira umwanya munini uzura mumenyereza buhoro ahubwo je cyo mvuga ati umukoca yagize ikintu ciza aravuga ati je ku mataktike nateguye aba bakinyi niwo mfise bashobora gukinisha je tumona kugira yuko abantu b'abafana canke abarorezi turaho urukino mbona umenga kirazira kwinjira umukoca kuko niwe yateguye umugwi panda tutisomeye erega umufana nyene ni sentiment kandi umufana ntagira limite umufana kiki ntafise iyo attention yiwawe yukuza ngaha uvuga ngo ndi muri B-Sport ntegerezwa kugerageza mvuga ibintu doke wewe umufana Blaze tuzi ko umufana mu kwidoga nta limite ba avuga ati byatumye nibi canke kuko kamwe umukoca ari umukoca niwe yakoresha abakinyi niwe amenya bashirayo uwo tashizeyo afise impamvu ico ni ca kabiri ica gatatu nshaka kuvuga ku mugwi wa Vitaro kunganya n'amasipiri bisigura iki bisigura yuko imigwi isigaye kina na Vitaro le 9 match qui reste imigwi isigaye iravuga ati bwa bundi Vitaro irakinika kuko jewe sinova ngo ndi sûr certain ariko noba mfise ama pourcentage menshi ko nkuko natanguye mvuga abantu benshi bari biteze ko Vitaro itsinda yorohewe meme kumbura n'abakinyi ba masipiri niyo bakinyi ushobora gukina uvuga uti sha nubwo tugiye gukina kwe izi ni 3 points tugiye guha Vitaro kumbura bamwe ariko bivugira muri bo cyane ariko ikintu mvuze amasipiri nimba yashoye guhagarika Vitaro nukuva ku yindi migwi ishobora kuvuga ati twarabonye muri soda bikibikora ariko ku rundi ruhande nakagohe no kuri Vitaro yo kuvuga ngo bundi baza batwiteguri natwe tugende twijajare kuko kiki hari ikintu Blaze yavuze cibi ibibazo byari bimaze igihe muri club y'amasipiri ayandi makuru akubwira yuko equipe y'amasipiri bagize ikintu twokwita mind game baza kuza gusohora ama declaration amwe nyaca mu bafana nibiki
berekana ko uwo munsi batiteguye n'abakinyi boba bagumutse kumbe bariko baritegura n'ivyo bamaze mu iminsi babikemuye kugira ngo baje kugirana na Vitalo biteguye neza doke hari akantu ka mind game bagombye gukoresha ati abakinyi bacu amaze igihe batanahembwa abakinyi bacu ekipi iri muri crise bana Vitalo bana mwe muze mwitorera amanota kumbe niho bagifundikiye ariko ivyo Blaise yavuze ati nari kuri tele warabonye ivyo abantu bari biteze ko Masipiri sivyo bagaragaje mu kibuga ahubwo yagaragaye nya ekipe yari yiteguye kurusha na Vitalo ekipe ya Masipiri yategura urukino gusumba ekipe ya Vitalo mu kinyegero ikintu match itangura heze iminota nka 10 abo twari kumwe nababwiye nti ibintu bishobora kuba kuri no match ashobora kuba ibintu no nigeze kubona 2020 nari hafi ya Grenoir kuva 2019 ekipe ya Grenoir yarigeze gutsinda match zose itsinda ama ekipe akomeye igikombe kiri imbere munavuga ati nukura nuru abo igikombe batanye ekipe yakira muri ubwo buryo ekipe ya Ngozi City kandi ni yari nziza ekipe nashimwe gombe koroke Jostre ribereye ino Jostre yatuze ku munsi wa gatatu tuzokiyana Ngozi City kuvuga ku munsi wa gatatu naho nyene nyimenyeje kitangwa kwa kane abakinyi bahari ni Ngozi City Ngozi City kura egalite imakamba bukeye kuri journée Interstar nayo izikura inota rimwe imakamba tari gikomeye cyo igiye mu ubwo buryo nyene bisigwa yuko uburyo Vitalo yari mu bihirimo kuno manya mwana amakipe iri kirakina naho nyene ari kuri tableau yo hasi cyane gose y'amasiti kwara kwijaja ariko kuno manya nbaza kuri Vitalo ho ikintu kibane gute aba Vitalo kuno mwana mvuga muti Imana ishimwe bino ibintu bibaye kare yego cyane bino ibintu bibaye kare nini kandi ahubwo bagira Imana ko na mugenzi we yatsinda rero yaciyagira kirazira kuno mwanya football ayigeze kuneglige equipe match nimwe equipe umukinyi ntaguciriyemwo abantu babe biga barabe twigira niyo umupira wakomotse nibibera ibi bintu turiko turavuga uzubirabe kuri equipe ya Real Madrid nibyo yatsita ariko Madrid kiki niyo equipe ya mbere tazi kuneglige urukino na rumwe voilà ayico kintu zucihweze kandi niyo equipe ya mbere iyo uvuga ngo mugire mentalite y'ugutsinda ntawe kwirengagiza kugira ico yiyemisiye kuri Madrid iyo uri ku gikombe ico kintu Blaise uri kuravuga concentration igabanuke aruko mwamaze kubona muti som champion neza ko kuri Vitalo rero byagenze ko gisigaye neza ko reka twumvirize no vuga amajwi ko byagenze mu citoke kungene no vuga byari bimeze cyane no vuga kuri uno mumenyereza wa equipe ya RB Masipiri yitwa Bamba Jari Kerosi umukinya kera wa Kamenge FC haya Rose ntiyigeze kumenyereza equipe ya Tigre Noir yabaye birebire cyane mugose muri Tigre Noir ndetse cyane muri Tigre Noir gatonya yanamenyereje na equipe nationale U15 hari 2000 combien equipe igeze kugena muri Eritrea U15 ariko kubaho Rose yarafise experience no afise equipe ya kuri ino migwi no vuga bihurikiyemo abakinyi baba bakiri bato arukuna azi gutreta abakinyi baba bakiri bato cyane gose nuko mukanya gato twumvirize Rossi hama tubandanye no vugana n'ikiganiro cyacu cyane gose ibijyanye n'abakocha dufite ama strategy yacu ibifindo bibiri ku bindi Bamba Rossi Jean-Luc wajakire gute ego inota rimwe ndagyohewe cyane kurunga inota rimwe imbere y'umugwi nka Vitalo match wari wateguye gute coach warateguye gute match ya Vitalo imyiteguro yari mibi cyane gose ibijyanye n'abakocha dufite ama strategy yacu uzi yuko ugiye guhura na Vitalo kandi ari ya mbere n'ingene iri en pleine forme fo yuko urondera ama strategy ingene ukina na Vitalo amezi 5 abakinyi badahembwa bakina umupira mwugagana na Vitalo
kuri koca ni réussite ikomeye cyane gose. ni réussite kocha byabonetse ko mu premier mitamo do ku match yose mwakinye tactique cyane gose abahungu bawe dukeneye kumenya message wabahaye kuri match ni iyihe? Oya, message nabahaye ni umwe wese yitange imbere ya Vitaro kubera uje gukina na Interstar cyangwa za Magara n'izindi sico kimwe ukina na Vitaro, strategy ni zisa namba. tayari kabisa byari biravugwa yuko ku munsi w'ejo abakinyi baronse motivation bahabwa amafaranga yabo make naho ari make ariko n'amafaranga ni nayo mpamvu nimwe mu kintu cyatumye uno mugwa Masipiri no munsi ubikora neza ugerageza imbere y'umugwa Vitaro. Hapana, franga za jana zimewademotive. Wamewapa hela ndogo sana. Mimi ningeomba viongozi watizame vijana wao gisi wanajituma. Ina maana pakiwa pesa kwenye timu mambo yatakuwa mazuri. Timu sio mbaya ila watizame jana kipindi wanapana hizo hela. Pale ya Munkari kupanda, yani morale kupanda, imeteremka tena. Ina maana laiti mngekuwa waliwapa pesa zao leo Vitaro ingenao. Huenda ingekuwa hivyo, ila sasa cha kushangaza sijui viongozi unampatia hata mshahara ufiki. Watizame hilo Kocha utashereaje situation ya hivi? Miezi mitano wachezaji hawapokei. Wamoja wanafanya mazoezi wakitaka. Situation utashereaje kocha? Situation kama hii ni ngumu. Mimi kwanza ni mgeni mu mambo ya hivi. Sibizoei. Sasa kuna kipindi nauliza hata makocha wenzangu. Uliza sio vibaya, naambia na unaona naweza nikasherea haya. Ndio. Bila hivyo siwezi nikaweza mwenyewe. Tayari Masipiri ni kwamba tayari mmegawa, hamjafunga tu kama mechi za marudio. Masipiri inashuka sasa. Ndio, sio kushuka kwa mtele, lakini ni spirit ndio inapungua. Yani motivation hakuna. Viongozi watizame. Ni kwamba unaomba viongozi watizame walete motivation kwa wachezaji ili timu ibaki daraja la kwanza. Ndio motivation. Imagine mtu kimpa laki mbili hazitoshi. Uyu rero yari umumenyereza wa RB Masipiri Rossi. Twarakenye novuga ngira ngo umwe mwari ku kibuga mwarakenye ijwi ry'umumenyereza Sabo Paris inyuma y'urukino, ariko nibaza neza yuko nubundi hakiri akazi ko novuga ko gukora kuri no equipe ya Vitaro. Hamani baza ko twotandukira novuga ku rundi rukino rwari ko rubera Igitega, rwari urukino novuga rudasanzwe. Yari match novuga ririndiranye gishika derby Igitega hagati ya nakorera hagati ya kimwe gusa sasa n'abasazira ku Masipiri nuko twabonye muri equipe ya Masipiri nubwo nabo banganije hari dynase kuri bo, kuko twabonye uko harimo makinyi bongejemo mwino faza ko turi muri zino match basigaye, harimo nk'umukinnyi w'umudefenseur witwa Abu, nibaza ko Abu umuzi muri Muzinga, Abu umuzi muri Mukura Victor Sport mu gihugu cy'u Rwanda. Harongeyemo kandi n'undi mudefenseur witwa Ragigimana Evral, umwaka weze yari muri Aigle Noir, yaramaze igihe kirekire atari karakina, yari muri ya equipe ariko yategura iri kubona Etienne mu bakinyi muri abakinyi batarafise imigwi muri ya equipe yari kitegura nkino kuntama mu rugamba ari kuri CTN. Nabonye mengo nawe yari arimo yitwa Ragigimana Evral. Nibaza ko defense ya Masipiri defense nziza yarafashije kuno mwanya kuronka inota rimwe, ndetse yenda kubafasha mu nkino zisigaye. Kumuringira bamajari Kerosi mu byafise nivyo arabyishimirana, ariko nawe yimusaba akazi kuri match zisigaye kuko yari yateguye match ya Vitaro. Ati gutegura match ya Vitaro bitandukanye n'izindi gutegura izindi match. Ati rero nibaza ko bimeze kose bari gusaba kujanye no kubananya abakinyi bacu niki hagaze mu mugwi, ariko nibaza ko ku mugwa Masipiri kuri match basigaje zimwe hamwe baza barafasha Rossi haba ku burongozi kuno mwanya kubitirirwa umugwi no kuba afise umugwi kuno mwanya byofasha kugira ngo equipe nayo hisubiri bavuye, kuko nibaza ko n'umwaka wa mbere muri Primus League kuri bo si muri deuxième division nivyo stande kuri sanamu neza ka equipe ya Masipiri. Nuko derby Gitega Musongati bari bamukora bakira equipe ya Flambeau du Centre. Yari match novuga yari kwihuza equipe ya kabiri kuri classement Flambeau du Centre na equipe yari fisi kibanza cha gatanu, uko Musongati yari novuga inyuma ya Rukinzo ya kane imbere yuko batana mu mitwe na equipe ya Flambeau du Centre. Rero ni match novuga hari yanye Igitega ntibiba byoroshe, uravye novuga n'imbere y'urukino match itangura gushuha imbere y'urukino
ni igitego ubona ko vibra igitega irimo abakunzi b'inkino benshi bahurikiye muri ino migwi iriya ekipe y'igitega Musongati bayita Gikundiro aba nabo ba Flambeau du Centre nabo bafise irindi zina novuga kugeza ubunye bitwa ngo umwami w'ishamba the king of Django. Rero yari match dasanzwe ugiye kuraba novuga hariya anye kugeza ubunye ibyaryoheje runo rukino nuko imigwi yose yaje gukina runo rukino iri en forme. Cyo ni cyambere yari en forme ino migwi yose. Match ya mbere bari baranganyije. Match ya mbere baranganyije. Match baranganyije. Kimwe ku kindi. Voilà. Match rero inye yari match kumbure avantage nyinshi cyane gose gizari kuri Flambeau du Centre ndetse n'akaruji cyangwa inyungu nyinshi yari kuri Flambeau du Centre ko niyo yari muri course niyo yari ko niyo bibugaragara neza yuko uri ko yirukangana ku gikombe nino ikipe ariko kugeza ubunye Musongati aho bari bategeye kwa rugutsinda ino match kugira ngo nabo nyene bibapuse bisange nabo nyene kumbure boja muri iyo course y'igikombe pourquoi pas kuko kugeza ubunye biragaragara neza yuko na Musongati ivy'igikombe bishoboka. Rero gwa rurukino ubona ko rutoroheye namba no vuga ino ekipe ya Musongati nibwo barutsinze kuko nivyo baronse igitsindo hakiri kare cyane hari hakiri kare ku munota wa kangahe hari ku munota wa gatanu wonyene wa gatanu witwa Frank Nduwimana acenga no aciye ku ruhande rw'iburyo n'ukuguru kwiwe kw'ibubamfu aza kuba no vuga yinjira hagati na hagati imbere ya Mukorombora re kuri shoot no bwo umupira uca hasi uca umupira wo hasi umunyegori wa Flambeau du Centre ntiyabonye no bwa umupira waciye umupira utawinjira igitsindo kiba kirinjiye ariko kandi bagerageje no vuga kurondera igitsindo cyo kugombana bwa Flambeau du Centre ntivyakunze bagiye kuruhuka ari igitsindo kimwe ku busa ca Musongati bagarutse noneho uno mukinyi wa Musongati yavuye aronka ikarata y'umutuku yavuye aronka ikarata RV basohoka ku munota wa 48 noneho kumbure Flambeau du Centre igice caka umutanguye 50 gutyo. Voilà Flambeau du Centre abati noneho ko novuga uno mukinyi canke no karata ibonetse kare tugomba twiceki tufate Musongati kabisa tuwibangamira ariko nashimye novuga uburyo uno mumenyereza canke ino staff technique ya Musongati yavyitwayemwo ndavuga Omar Ntakagero ndetse na Cungurange Lambe banashimagijwe novuga nino nabano bafana ba Musongati nyuma y'urukino bafashe bakuzibirira ekipe ya Flambeau du Centre zibira ekipe munyegori wa Flambeau du Centre nako wa Musongati witwa Daniel avyitwaramwe neza cyane gose mu gukuramwe imipira myinshi cyane gose yahoza basamira ekipe ya Kayanza United. Rero match burya yavuyirangira ari gitsindo cyonyene kimwe rukumbi ni gitsindo kimwe ku busa nkuko Alonso aje kubivuga mu ncamake Blaze bakubwira ngo ni derby bundi nta match ishobora kubera igitega igasumbya abantu iyihuza Flambeau du Centre na Musongati. Ico ni kintu ca mbere ariko ku munsi weje Alonso bakubwira ngo kubera ico gitsindo kiki nk'igice c'abaravye match ntaco baravye bani gitsindo cinjiye hakiri kare cyane cinjira mu buryo bwa kafuyaje hari imvura nyinshi urumva imvura nyene ibuza abantu gushika kuri stade hakiri kare noneho ituma igitsindo cinjira kare ku rugero guko Blaze abantu batabona igitsindo caranze match malheureusement nico gitsindo cyonyene cabonetse mu rukino ne urukino rero umugwi wa Flambeau du Centre bo kwicuza ko cyane twanye tuvuga ivyo Vitalo yo kwicuza ku rukino rw'amasipiri mugabo Vitalo ntiri bwicuze kurusha Flambeau du Centre kubera ko yoyo yanaronse na Nile ariko impamvu mvuga yuko Flambeau ariyo yo kwicuza cyane ni kubera iki kiki ekipe ya Flambeau yagiye gukina izi esheke Vitalo yarayigize urumva ke Alonso Vitalo yo yari yamaze gutsitara bari bazi difference yo sigara mu gihe bo batsinda none bagira amahigwe yuko bakina na Musongati iyi Musongati sinzi kibazi mazi misikira imazi misiro ironka amakarton kandi mu mamaci akomeye
ariko ni ni kimwe mu kintu bateza gukosora ku mugwa Musongati kuri staff yabo kuko surtout hamwe y'amakarto rouge baronka amakarto rouge menshi cyane rwose ku mugwa Musongati hari ukuntu menga abakenyi bagenda bari enerva cyane zimwe bazikaniye bo gutegura match ugasanga donc bategura mu buryo bategura match ariko mu buryo muri mental nabwo ntibawuteguramo barenerva ku makosa amwe ugasanga umuntu akoze nk'amakosa amwe atabakenewe muno Enos Carton Rouge kuri no match ku munsi w'ejo witwa Hervé no kuri match ya Vitaro bakina Vitaro nari Gitega hari uburyo bwinshi bwo kushobora kuronka carton jaune cyangwa rouge kuri we rero mu buryo gutegura match bene aya bakomeye hari n'uburyo gusaba kwicarika haba staff yabo cyangwa abano psychologue wa equipe kuzora kosora abakinya bamwe bamwe bakababwira no kuntu bashobora kwitwara mu match amwe kuko ari igihe ushobora kuronka carton jaune no munsi ushobora kuronka carton rouge no munsi basanga rimwe byo kuri ku match akurikira bije bya affecta mu buryo bw'umusaruro muke wa equipe nawe nimba wari muri abakinya vatira ni equipe mu buryo kina mu buryo bw'iki rero kuri Musongati nabyo bino bisi by'ukuri biraboneka yuko amakarton jaune n'amakarton rouge ari menshi kuri bo n'amakarto menshi ariko kandi ku rundi ruhande Alonso umuntu yo big up cyane umugwe nka Musongati ubwa mbere bwo ni chance kwironkera ico gitsindo hakiri kare muri derby nkiriya kuko n'urukino kenshi usanga rufunze imigwi itubahukana surtout nk'iyibiri yoyo biragaragara no mu nkino zitatu ziheruka ni zitatu ni zine zitatu zose barazinganiye rero kugira iyo mentale yukuza yukumva yuko ukeneye gutsinda ariko kandi ukaronga nico gitsindo ca hakiri kare ni kintu ciza ca Musongati kuko ntibari bazi kiba ibibarindiriye ariko ni nakazi ya Alonso gukina iminota 40 mudakwiye mugakonserva victoire face à une équipe yitwa ko ari mu rivale wanyu mu buryo muri iyo derby nyene muri ko murakina ariko kandi no kuri classement muvuga muti Vitalo ari kure muga nayo nye twoyikwiga ishati kuko ni avantage kuri derby nkiriya Musongati shobe kurangiza imbere ya Flambeau du Centre na kandi kantu kubuhizi kazoba kiyongeyeko kukoreka ko babarusha watanga uyivuga amazina biyitaniki ariko twese turabize Flambeau si Musongati muri kijya gisagara amateka samwe Musongati ni equipe yo kuva kera cyane igikundira by'ukuri nta naho bashaka konganiriza mu buryo bw'abafana ahubwo derby yabayo Igitega niyo umugwi witwa Musongati na Zebre na equipe ya Zebre nabo tuzi neza yuko nabo bafana bande ba Flambeau ari bamwe Alonso baba bararahiye ati twebwe sinshobora kuzopfa mbaye umusongati sinshobora kuzopfa mbaye umufana wande wa Musongati bakagira imana hakavuka iyo equipe ikonkiransa Musongati bakaba baronse ubuhungiro bw'inyene bwo kugenda kubandaniza ugo rugamba gwo gukonkiransa nde Musongati ariko en terme y'abafana bo kumutimizo iyo migwi ntingana ahubwo Musongati wozuka bambe Flambeau du Centre wozuka yigereranya n'izi za City muri Afrika tuvuga za Mamelodi za Pyramide ni equipe ivuze vuba ikagira uburyo bwinshi ikaza ifise n'ama objectif adasanzwe ariko kwijoro ryeje mu kibanza caka Vitaro yarayitsitaye Flambeau du Centre mugasanga mutakaje imbere y'umurivale wanyu umwenye nutsinda igisagara cyose kikavibra nibaza ko kabaye akazi kadasanzwe kuri Musongati bakikoreye nk'abantu bategezwa kwa maberekana ko aravami bakijya gisagara ca Gitega ariko kandi bagakoreye n'umugwi wa Vitaro buriye Vitaro yari ifise inyungu muri rujya rukino cancane muri zijya rezita za rujya rukino kurusha na Musongati yonyene ubwayo uco novuga kuri ico kintu iyi match nivyo benshi bari bayiteze bavuga bati nkuko Yves bivuze Framberg ukino vuga ati twamaze kubona yuko umugwi wa Vitaro wanyereye tukunyerera reka tubiprofitire mwe ariko si vyoroshe ko ni derby gusa ico mvuga les deux équipes n'izadifise objectif zimwe umwe ariko arondera igikombe uwundi arondera Big Four ahubwo ntayirondera gusa aracaza novuga Musongati burya Musongati bari kure cyane ku buryo uvuga ngo bari kure kuko uno munsi nta Musongati wovuga yuko yokina gute ngo twari ngondera igikombe oya gukina igikombe muga gukwegana babiri ikintu kibaho ikipe ya Vitaro isumbwa Musongati amanota 11 urumva si make bo 11 muga Musongati rutwana Flambeau angahe irutwana Flambeau amanota 3 yonyene ni wumva ndiko ndakubwira ni igikombe kuvyigikombe Musongati iyo objectif turavye le match zisigaye sinokwe ko bafite objectif y'igikombe bobo kubera hariho ari gihe ora nkizi izi equipe urabe Musongati na hariho Musongati ege na Rukinzo ni migwi mu mwanya umwe
itsinzi ija muri big 4 mu nyuma iziri zigenje neza iva muri big 4 byumvi urazi yuko nako journée iheze Musongati ntiyari muri big 4 bayinjiyemo kubera iki batsinze Flambo rero cyo novuga tu objectif ya Musongati si imwe na Flambo iriko yiruka inyuma y'igikombe Musongati vuga ati twebwe ni muri duheze turi muri big 4 rero cyo novuga coco kuri Flambo ni esheke bagize novuga yuko ikintu kibaye sino confirma ariko la perte y'igikombe yoyo iri ku bice byinshi kuri Flambo ndakunganira ikintu hari igihe uba uvuga ngo amahigwe Vitali ku mwanya wa mbere ifisemwe n'amanota menshi imaze kugira wanashimura uravye na match zisigaye ahubwo ico batweretse match 9 urumva batweretse ngo turetse difference y'amanota batandukanya na Vitalo batweretse ko amahigwe yo gutsitara kenshi ku nkino zisigaye donc nibo bayafise kurusha Vitalo nubwo Vitalo yatanguye twereka ko ishobora gutsitara ku masipiri mugabo kuza gutsindwa Alonso na equipe iri gici iminota 40 yose uyifize imbere yawe yego harabamwe byinshi harimwo facteur chance wumvise kuko Flambo ya dominye ariko mwibuke neza yari derby mugabo ategeza kugogo nimbuza amahirwe yuko muri derby umuntu aza yagwaye favoriza facteur ya mbere Vitalo yanyireye facteur ya kabiri baronse carton rouge muri deuxième ivyo bigucika gutyo hama none iyi facteur y'umu adversaire mwamuko oya ico urumva Alonso adversaire ibi byose turiko tubivuga tutayobewe ko yari derby ariko ibi bintu iyo birangira 11 kuri 11 twavuga tuti rujya rukino bisanzwe ko wari we wese ashobora kugirane ariko Alonso kugira iyo avantage yuko umuntu avamwo asigaye iminota 40 ntugira ico bikoramwo kuri Flambo nikosa igikombe kibona imbere yawe kuko no ibintu byari surtout yari kintu mbona ni champion ishobora guhera umugwi wa Flambo di Centre uhereje mu kibanza ca gatatu kuno munsi bari birashoboka biriya bintu erekana Musongati irashobora kuba kwega bari message ngozi kandi niba sindi ko barakina inde Flambo di Centre barakina mu match zakinyungu bwa mbere iyo match zo bikomeye sana bazoga tubatsinze tufaca kabiri nayo message ngozi nayo iri en forme muri iramaze ntirekura kuri match zitanu baheruka gukina nibo bafise ibiharuro byiza gusumba ibindi migwi yo aho rero se navuga ni Flambo di Centre Vitalo yonyene no vuga babinganye ibyo kunganya rimwe bagatsinda match zine zose nico kinakubwira ko nako Vitalo ahubwo Flambo mugani wa kiki irasugerejwe gose urabona mistake imwe ntuzenya Musongati na message ngoze bagatsinda match zabo baba bayifashe umwe azoyija bukinota rimwe uwundi banganye mistake imwe gusa banafise fixtures komeye cyane gose kuri bo kuko banafise match azokina ku munsi wa gatatu na equipe ya Bumamuru mu Cibitoke nuko Bumamuru nayo nyene ubona byagaraye cyane nivyo ni isekibo ni match komeye kuyisanga ni match komeye kuyisanga nabonye kuri match Bumamuru batsiriwe na message muri no weekend harimo wakinyi benshi batari baduganye kuko nk'umunyegori wa mukuru ubitoya niki namwonye mu Cibitoke amakuru narose nuko nawe yaragwaye amaso yimbwa ataduze mu Cibitoke nabonye mwana bakinya arimo nk'abashaka murazi kumenyereza wabo mukuru bitwa Mutombora kuno manya ari mu bihano bya match zine rero bari mu bibazo mugani mu bibazo mugihe bayemwo hari gihe bari mu Cibitoke aho kana kuvuga ngo tituri wacu nako kaza rimwe muri kuri Flambo bise fixtures zigoye bitandukanye par rapport na equipe ya Vitalo kuko Vitalo kuno manya bise match zokinira hano nyinshi ibugane zakiri Vitalo zosohoka match imwe gusa yanyuma zoduga igiye kinana Olympique Star na Tel Aviv imwe yanyuma nawe cawo nizo na Olympique Star match imwe Olympique Star na Tel Aviv iziri match zo ora Tel Aviv si mu Cibitoke nayo nyezo ko zo bakinira kumengo yakira bazogenda ni no zisa kinana CTN baravuye ku stade Ngoma bo bari nganye hano mu kirere cyane gose nko kuri Tel Aviv nko mu Gitega cyese byo simba muri iki bigiye gukorayo ubune bone kipe babonye tangura sanzwe nayo yakirira Tel Aviv ne equipe isanzwe yimenyereza mu Kabiga EFI Tel Aviv c'est equipe bongeye mu Gitega ngurondera abafana ugiye kwegereza abafana ka Vitalo c'est bongeye kondera
rero kuduha igitego kubw'abanyarwanda ko kuri tele bataco biragoye cyane rwose kuri bitaro rero na Flambeau Centre itandukaniro rihari niyo nyene kuri Flambeau Centre no match bakinye weekend batweretse uko batari kuriye uno mwaka w'igikombe nubwo gitakaza kuno mwanya aho jone igeze nta muntu numwe byo wahinga itangaza kuri bo uzibona kimwe bitaro uri wanyu fise avantage igikombe kibone uko no mu anniversaire ubu nubwo ubwiye ngo ikipe ugiye ngo igikombe utegeza kwa mbere kuba serie ku muntu wo muri ko murahangana kuri ikipe ya Flambeau Centre rero mu gihe donc itawesere kuri ikipe ya bitaro nibesere kuri ikipe ya kuri derby ya Musongati bakenya badakwiye biragoye cyane gose kwizigira yuko igikomo gitwara dufate kandi kuri victors bafise biragoye cyane gose sinzi ko turabasoma koneza gato nkundire tugiye tubwiye abantu kuri umwanya match yabaye muri weekend ni iki cyabaye cyane se ku mateka ku mpande zose ikipe ya Musongati muri match baherutse gukina zitanu Musongati yari yatsinze nta match yari batsinde Flambo yari yarabatsinze zitatu zaheruka barazinga ukuvuga Musongati yari gutsinda ikipe ya Flambeau Centre itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2021 ibaze nawe no Musongati yari gutsinda ikipe ya Flambeau Centre muri match 14 bakinye Flambeau yari ifise victoire zitatu cikwita zibiri cikwita zitatu banganije match 8 Musongati yamaze gutsinda match zine byumvikana yuko kuno mwanya ari mu egalite nyinshi kuri bo nibaza ko nimbere possibility nyinshi zo gushaka kunganya kuri bo ku mpande zose ariko byo kuri Musongati batsinze nibaza ko ari tuvuga tuti yongera sana felicitation ku mugwi wa Cyungurambe hamwe no bitwa Omar Nakagero ariko kandi kuri Musongati naho kuri Flambeau Centre byo kuri nabo berekanye yuko no muberekanye intege nke bafise kandi naza ko kizodetermina kuri bo nimba bagitera igerejyanye baca kibana bagora iki ni match America bafise zo kene kipe mu mbozo kwakirwa mu ntara y'Ibitoke siziko tukubita amajwi gatonya ariko imbere ko twumviza amajwi Alonzo uraho ko kuntu nka Blaze akubwiye ko imatch Musongati yaheruka kuyitsinda iyo derby muri 2020 kwa kabiri naho nyene urumva ni kera cyane kiki buriya Flambeau iyitsinze Musongati uburyohe bwiriya derby ntibupfa kugaragara kuko benshi nababa bagizene nababa baye desi ajya Flambeau nishaka konganya abafana nantuze na Musongati noneho raba reaction kuzo kumugoroba no uyu munyekuri wa Blaze wamengo ni namba mu rugamba zitsinze kuko bakubwira ko nk'umumenyereza wewe bamuherekeje kuva kuri stade gushika muhira ha bamuherekeza kandi apana abantu babiri atambuka buke buke moja gushika muhira apana abantu babiri apana abantu babiri isinzi ry'abantu kandi bambaye vert jaune no ninyuma y'urukino sinzi ko wangiye murabona isana bagira kisirikira inyuma y'urukino ati witwa Daniel yagiye azunguruka impande y'abafana bamuha amafaranga bamukubita inoti nukuvuga batora mu Rwanda wagira kubera Musongati yabaye domine cyane umunyeguri yakoze oya match benizi nakubwira ntushobora kuvuga ngo Flambeau ishobora kwicuza kuri iyo match ngo yabacitse ntacyo batakoze muri iriya mironta bakinye ntuze igize kuko naganiriye na Joshua mugenzi wacu w'Igitega arambwiye ati hari ikintu gisa kuri Musongati muri izi match zibiri iyo bakinye na ntuzenya na Vitalo ko nayo bayironse mwo ruje niyi bakinye na Flambeau difference nuko rumwe barutsinzwe bari bake urugogo barutsinze kandi aribo bari noso atari kuri Vitalo baronse carton rouge baronse rouge muga birange batsinzwe match mugiye bayitsinze bari bafise rouge yambwiye ati Musongati rafise ukuntu ikipanika ikazibira gose ukabona nyene kumengo baragize nibisanzwe yukina amakosa mama dakenewe acaba menshi nibisanzwe cyane ko mu kugwa mwumwe mukabinusu mukina na Flambeau Centre mutegezwa kuyombe kuzibira byensi bahabaye domine cyane ari naho havuye ko munyegori wa Musongati yakoze cyane ashimisha abafana kiki bono munsi yaba yari kutubona hafitwe nawe yatugurira cyane match benizi bazikomeye nko kunyene match zikomeye nko kunyene akenshi zirangira umunyegora wa MVP higeze kuba match ya Maroc na Mauritania iyo match yarangiye ari ubusa ku bundi egalite iyo match Maroc yateye amashuti 32 mu igol habura iginjira
MVP yabaye ni umunyegori rero match kuri Buta Daniel ku Musonga tinaza ko ni umunyegori yitwaye neza byose abikesha we bamuha amafaranga nyuma y'urukino neza ko para kuryoherwa ni Musonga tine ikipe y'abanyagitega ni cyo no yita ni Sinumugana timu ya wananchi si igihugu cyose ariko byukuri ni ikipe y'abanyagitega biyumvamo gutsinda kuri bo nitsinze bari bakuva kera kuri bo noza ko bigiye kugarukana no mwaka kubandanya champion aho igeze ndetse no gutegura andi mahigano haba Coupe du Président ndetse haba na Nkurunziza Cup ashaka kuzokina hamwe bajya mu nyamiza ya mbere gatukurikire novuga amaju y'abamenyereza babiri yabo wa Musongati ndetse n'uwa Flambeau du Centre amatubandanye n'amakuru yacu The freshest radio station on 87.6 FM. This is Buja FM. Yes, rero nuko reka duhere kumumenyereza Omar Ntakagero hari ivyo yashikirije bagenzi bacu abamenyesha makuru inyuma y'urukino. Yes, uyu ni mumenyereza Omar Ntakagero kuri mikro za bagenzi bacu hari anye bari bishikiye Gitega ariko tukurikirane na Rukundo Jean Dodier batazira Dodi umumenyereza wa Flambeau du Centre nawe hari ico yagiye novuga abanditsi n'abamenyesha makuru.
nawe ni umumenyereza Dodi wa Flambeau du Centre mwumvise yuko uvuga ati twarushijwe concentration nako determination organisation ya Musongati muri defense yari nziza cyane gose. Ni Flambeau du Centre rero kikwiza inkino zibiri zikurikirana itsindwa, urumva ko abihe atari vyiza kuri Flambeau du Centre, ariko kandi mu ndwi yeze twariko tuvuga Blaise ko Vitalo yitsindiye mukeba wayo, nukuvuga yamwatsa amanota yonyene yategezwa kumwa. Urumva aya makosa ya Flambeau ayikuye ku gikombe mu ndwi zibiri zonyene, nukuvuga wewe wananiwe gutsinda uwo muhiganiwe igikombe umufise en face, nukuvuga umufise imbere yawo mu rukino. Kuko Alonso iyo uza gutwara igikombe muri course muri babiri il faut être capable y'ugutsinda unyene mu gihiganiko. Ivyo rero mu ndwi heze byananiye Flambeau du Centre, byananiye Flambeau. None mu ndwi ikurikira yatsitaye biba imbere y'uko kina unanirwa kubiprofita. Kuko bari kuba bagabanije hari gusigara mwanga atanu. Rimwe rya Vitalo na yandi ndwi yacagabanuka ariko nyene ba permise gutsindwa baraza ko basaba kuko bafise match ku gatatu na equipe ya Bumamuru mu ntara ya Cibitoke ko bazokwitwara nimba zo bari gutsinda nawe nyene bizobagumiza muri course, ariko amahirwe ari yandi make nimba zo bari kunganya nimba zo bari Vitalo nayo iri kumwe nande Vitalo ni kumunsi wetu ni kumunsi n'umugwa Dynamique kuri Vitalo Burundi Sport Dynamique niyo yabatsinze niyo yabatsinze yonyene muri phase yabatsinze uzashaka kumunsi wejo niyo yonyene maze kubatsinda muri no Burundi Sport Dynamique uyitiranya na Chelsea. Ibikore ndayemera kuko Chelsea yo yabikoze kuri City ubikoze muri hari bikora no muri n'ubundi bwo kugira no kubikora uburyo ushobora kubikora mugabo Vitalo namwe tugiye kubona ingufu zanyu zo kuvyanga. Uburyo Mazipiri yateguye match ya Vitalo na Vitalo bitego ko ari bwo buryo kuno mwanya Dynamique abafana ba Vitalo bavuga bati uburyo Burundi Sport ya Dynamique yadutangaje muri ale nivyo twabo niko amasipiri yadutangaje nuko yo itadutsinze yabaye ni nuko ni novuga match ya nako ya Musongati na Flambeau du Centre ariko yo igitega, ariko nitwogenda tutavuze novuga nk'izindi match nka equipe ya Olympic Star yaje kutangaza equipe ya Rukinzo nayo nyene Uganda. Equipe ya Rukinzo ubona yuko itanguye hari Buganda canke hari Muyinga hari Buganda batsindi Buganda babasanzi Buganda babatsindira Rukinzo kwe ndabona izo igo tanguye kugaragaza biriko biragorana cyane kuko uriko rara ingufu za Musongati na message Ngozi ko ayo makosa baje muri retour badakora menshi. Rukinzo kugira ngo wespere kubaguma hagati wategezwa kugabanya aya makosa se tugutsindwa n'iyi migwi Blaze kuba waratsinze umugwi nka Eagle no kaza gutsitara kuri Olympic Star tuyimenyere n'imiburi buri inatangaje umuntu imurindiriye muyinga, ariko kuko usanga ngaha ikagukura amanota ari equipe barizwa kure cyane yahuri na makosa ya Rukinzo nyene ko atari meza. Ariko bahuriye nawe kuno mwanya equipe Olympic Star ni equipe ubone bwo Olympic Star ni equipe mu gutegura sezo yindi yitegura yindi sezo ikiyari umugenzo wo gusinyisha abakinyi kuzana abandi bakinyi fazari imaze kurangira buri mwanya buri kiniki bamayikora, ariko byo kuri tuzikubuza ngo Olympic Star ibwiza atatu inota rimwe mu gihe bari muri kuri stade Muco. Ibintu byo kuzino biragoye cyane gose noza ko rero kuri Rukinzo banyereye byagoye kuri Miwuro peut-être ngira muri match asakaje no kuzitegura neza rero nande wo sinzi ko bafise na objectif yo gutegura Coupe du President nande bo byo kuri no mwaka runeka ko nawe uguhozaho kwintsinzi kuri no kwitwara neza cyane gose kuri hasi cyane gose ko mugabo kinzi. Nuko ni equipe ya Message Ngozi nayo yabikoze neza imbere ya Bumamuru, hari ku munsi wejo Bumamuru wabivuze Blaise ni mumenyereza wabo Olivier Aleni Yungeko mutombora amaze kubafatirwa ibihano ni match zine bamufatiye zo kutazomenyereza ino equipe, ariko kandi na mande y'ibihumbi amajanani y'amafaranga y'amarundi. Bon ibimaze iminsi polemique zimaze iminsi ziriho, mbona ko FFP bakwiye kwicara ahantu bakugura agateremusi bakihakayi bakikeza ko zino dosize bazitrese neza cyane bazirangije neza cyane. Kubera iki mvuze uko uri kuraraba ama polemique abidoga kenshi
bagize imyidogo irenze ibyo bashimikiyeko nukuvuga bari bakuye ku kano turavuga kuri ziriya penalty twavuze ziriya penalty zijya zo zaragaragara ukabona ibyo penalty yagombye kwica nuko yari imeze abantu bakwiye guhanwa by'ukuri ico rero ndagikeza cyane ku buryo bagihagurukiye noneho kuri dossier ya Mutombora uyu rero nawe novuga ngo yahumiwe niki n'ivyakurikiye kuko ibyiwe basanga kumengo bace bamuvyibanda ati none byabereye hari Buganda ko bataha uretse nico byabaye nk'icambere icakabiri noneho icagatatu kije kiza nko kumengo kudahana bitangwe gutera intege abantu bakora amakosa mu kibuga baca bagaruka kuri iyo dossier ya Mutombora ariko kandi niburaya niko bikogwa uramaze kubona kiki ko mumenyereza ashobora kugira ibintu avuze après nk'ukwezi ukabona niyo komisiyo discipline gitora igihano cyiwe rero kuri Mutombora ubundi kuri iriya match warumvise no ujejwe igisata ca arbitrage bo muhe kiganiro ngaha mu ndwi heze yaraje nawe aravuga ati ibaze nka Mutombora kwidogera imisogonda ati iyo misogonda nayo uri kuraraba mu minota yongewe ko namyisha ahubwo nawe rero no muntu uri kuraraba igihagararo ciwe nuwari Blaise ko umuntu ashobora gutuma umuntu ashobora gukora amakosa nk'ariyo uri nka Mutombora buriya kumwubahuka mukamuhana muba muhaye gasupa abantu benshi muba muhaye agasupa abantu benshi ikintu ca football n'ikintu citwa sentiment ntibizopfa bitandukanye wowe Mutombora niwe president wa association y'abantraîneurs urumva nk'icyo ntakiri Jostre urumva ni Mutombora urumva nk'icyo kintu hanyuma ugacuza ugakora ikintu kitari ciza kuriya cy'ukuri gihano muri football nyene iyo umuntu asohotse mu mategeko ni byiza ko abantu bana ahubwo ibintu bikagoma ku murongo kuko murabona imisi yose ibi bintu byariko biganisha abantu habi cyane go il faut rero ko umuntu nyimba zo kwidoga bafise by'ukuri ibifaditse yidogera kuko buje nabaza kubyiga bavuga ati nari kaduteje umwanya nari kanaranagumura abantu ntariko yigisha n'ingeso mbi abandi bantu rero les mesures mu gihe abantu barenza amategeko muri football nico twavuga hava yuko binatangura kugira ni ikintu ciza cyane kuko biriya bintu ntivyari ko biganisha umupira ahantu heza nuko ni kurundi ruhande ni Aigle Noir bakosoye ikosa bagize no ku rukino rwabo rwa Machare bahuye na Mososhuga basanze Makambi batsindira yari ridasanzwe no vuga ku ruhande rwa Aigle Noir yabatsinze byinshi yabatsinze ibitsindo mengo bitatu kuri kimwe ariko cette fois bikosoye babatsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe nawe no bone kubibona kwikubita no kugikiriza bakazo ati turakosoye igutangaje ati itahabwa amahirwe il faut ko ugize amahirwe yo guswa guhura nayo udaswa gukora amakosa nkayo wakoze oya ntibari gusokora amakosa kuko no muri weekend irangiye Aigle Noir yagiye gutsindwa na equipe ya Message Ingozi barabagarutse yo urashaka kuvuga uti byo birumvikana bari bagarutse mu rugo bari batsindiwe iyo match donc match zibizi kurikira ntibatsinze kuko batsindwa na Rukinzi kimwe ku busa bari Makamba bagina Ingozi batsindwa na equipe ya Message Ingozi baragaruka rero ukina equipe y'ababanyi equipe yo mu Rutana mu Soshuga nasanzwe bakira ku kibuga cyayo nyene bibiri kuri kimwe witwa Darcy yatsinze igitsindo kuri Aigle Noir yatsinze igitsindo kandi n'ujya na Alfred yatsinze igitsindo ariko kuri Mososhuga cyo waronse kimwe tazwe no mukenyi yitwa Karenzo Alexi batsindwe kimwe kiriya cyo kwiza ibitsindo 8 neza ko ari umwe mu mayere makuno manya tubako nk'enyereze muri Primus League n'amahirwe atari menshi cyane gose ugumira muri Mososhuga ko kwitwara kozi kuko acha kwiza ibitsindo 8 igikorekana ko byukora umusatiriza akomeye no mu gihe batsinzwe ico kimwe kiwe kiba kiriyo ariko asashuje afeje equipe kuko bari byangiye basinzwe ibitsindo bibiri kuri kimwe rero kuri Aigle Noir na Vivier bimusaba naho kugira ngo ahoze ko korona ko ari equipe itsinda iri wabiratsindwa yasohotse iratsindwa afise akazi bito Vivier bahati bon ibi bintu rero Aigle Noir yagize bibicigwa kwa Vitalo igiti nikigukore mu jisho kabiri ni naco niteze uko kuntu nyene Aigle Noir yakosoye amakosa kuri Mososhuga urabona Mososhuga uburyo yatangajemwo Aigle Noir
nibwo turiko tubavuga kuri Burundi Sport Dynamique mu ndwiza rero bafise none Vitalo bari mye place kuko bazi yuko ari umuntu ayiruka kubakubita kanyafu muri no uno musi kiki ishavu ryo bararifise uno musi Vitalo ipermese gutsitara kandi tuzobibona mu ishusho zibiri tuzobibona ko Burundi Sport Dynamique ino sezo yabaye bete noir ariko kandi tuzoba turiko turaharura inkino zibiri Vitalo itakajemwe amanota bitangura kutwereka tuti yamariki equipe tubanze turindire kuyitirira tuyitirira champion uno mwaka izota kwishavu Burundi Sport Dynamique nivyo niteze nanje nayo mpamvu mvuze niteze reaction za Vitalo nk'izo twabonye kwa Aigle Noir nande na Moso Sugar nuko ni classement rero ubona ko kugeza ubunye Vitalo bakifate kibanza ca mbere yuko binjira kuri journée gira 22 guhera ku munsi weje reka tubigaruka ko gato ariko Vitalo kugeza ubunye niyo ya mbere amanota 52 hama bakurikirwa na Flambeau du Centre amanota 48 hama Messager Ngozi basa amanota 42 hama equipe ya kane ni equipe ya Musongati amanota 41 bayanganya ni ya gatanu Rukinzo ya gatandatu ni equipe ya Aigle Noir bafise amanota agira kuri 39 Olympic Star ni yindwi amanota 32 Bomamuru ni 8 amanota 28 bayanganya ni 9 Dynamique hama y10 ni Amasipiri amanota 23 equipe ya 11 ni Moso Sugar amanota 20 bayanganya ni ya 12 Kayanza United hama equipe ya 13 ni Interstar basa amanota 19 equipe Murongo Tukura ni kibanza cha 14 Tigre Noir amanota 17 15 ni Tel Aviv basa amanota 16 hama equipe ya Magara Young Boys ni equipe ifata ikibanza cha 16 arico ca nyuma bafise amanota 2 yonyene bayakuye kuri equipe imwe ya Moso Sugar match ya mbere baranganya match retour baranganya na indi equipe Magara Young Boys irahangara atari Moso Sugar nuko ku munsi wejo ntavyo guteba no kuvuga ifise amanota 2 yose yakuye kuri Magara Magara ifise abiri yakuye kuri Moso Sugar kuri Moso Sugar ku munsi wejo rero ntavyo guteba ni journée igira 22 zoba yinjiye ukabona ko hategekanje urukino rumwe gonyene bivanye no vuga n'impinduka zabaye ku match zari zapanzwe mu kirangamisi cyasohotse mu misi yahera ariko kugeza ubunye rero gisata kijeje gutunganya amahiganwa muri FFB bamaze kuba no vuga ba rectifia gato ukabona ariko ku munsi wejo ari urukino rumwe gonyene ruzobera kuri stade Urunani hari i Buganda hagati ya Burundi Sport Dynamique bahakira equipe ya Vitalo igihe cy'isaha 9 z'umuhinga Dynamique Vitalo ejo hari i Buganda hama izindi nkino zose nejo kwa kabiri nejo kwa kabiri izindi nkino zose zisigaye indwi zizoca zikinwa ku munsi wa gatatu aho ubona rero yuko hari Makamba kuri Nkuru Nziza Peace Complex equipe ya Aigle Noir bazokwakira Tel Aviv FC hama igihe cy'isaha 9 nyene kuri Centre Technique National ngahanye mu Ngagara equipe ya Magara Young Boys bazokwakira Kayanza United hama kuri stade yo mu Ruyigi ni equipe ya Tigre Noir bazohakirira Interstar hama kuri stade Umuco hari ya anye imuyinga Olympic Star bazohakirira Moso Sugar Camp ni hama kuri stade Rukundo Messager Ngozi bahakirire Rukinzo FC equipe ya RRB Amasipiri kuri stade Urunani bazohakirira equipe ya Musongati FC hama ndabona rukino ruzo igihe cy'isaha 7 z'umutaga igihe cy'isaha 9 inyuma y'ugo rukino Bomamuru bace bakira Flambeau du Centre kuvuga yuko imigwi yose y'Igitega izoba yamanutse Buganda ku munsi wa gatatu Musongati itangura ikine na equipe ya Masipiri igihe cy'isaha 7 mu gihe cy'isaha 9 equipe ya Bomamuru wakiye equipe ya Flambeau du Centre nuko rero kuri journée igira 22 bizoba byifashe hari anye mu cicaro ca mbere hani wacu mu Burundi reka tugire ko wanashima tugire ko mu cicaro ca kabiri nabo nyene ubona yuko bari bageze ku munsi wabo ugira 8 yari journée ya mbere journée ya mbere novuga ya phase retour kabona rero yuko match zariko zirakinwa
ukuri kwamye kuva ku munsi wa gatanu nka ekipe ya Academy Musongati ku munsi wa gatanu kuri stade Ingoma bari bakiriye ekipe ya New Force Academy baza kuba banganya ubusa ku bundi hama kuri stade nako ngaha kuri Centre Technique National ku munsi wa gatandatu habereye urukino ndabona zari nkino zigera kuri zibiri ku munsi wa gatandatu ni match ya Royal Vision 2026 batsinze ekipe ya Buganda City bitsindo bine byose kubusa hama Relie ni ekipe Wilsalimu ni ekipe Wilsalimu aho mukoje ya Royal Vision 2026 ni mukocha Wilson ngunda kumubona mu bigeme ngunda kumubona mu bigeme ya makuru na muvise mwe nivyo leo na ifse ya makuru ni byiza kabisa tuzomwegera tumubaza abasasi yagarura King ni ikintu cyiza kabisa wese je ngunda kumubona herekeze ekipe ya bigeme ekipe ya bigeme je undi sinabonye yaciye grassroots ni sawa kabisa ariko biraza je grassroots yego anaje nabaye bo buri umwanya ariko nabungiye kwidisponibiliza umunsi azasoza igeraje ndayikeneye naje nzobandi mu kinama kubaza batase muri ata aho bigeze ko naje narikeneye cyane gose akazi ko umenyereza bisaba umutima ugumye wa nakazi kambere kagoye buriya nuko Royal Vision 2026 batsinda Buganda City bitsindo bine kubusa hama Relie baza kuba banyerera ni ekipe ya Academy Deira bakomeza no vuga n'ubundi confirma yuko uno mwaka bakeneye kuduzwa mu cicaro ca mbere n'ubundi batsinze ibitsindo bibiri kubusa kugeza ubunye bobo ni sans faute amanota 28 kuri 28 ino ekipe ya Academy Deira ama ku munsi w'Imana ko ku munsi wa gatandatu nyene rimwe dongozi batsinze Garage Express bitsindo bitatu kuri kimwe ari kuri stade Ingoma nako kuri stade Rukundo ni mugi nako bakiniye kuri stade Vyego hari Anyi-Ngozi Rekroko nabo baza kuba batsindwa na Legends Athletic ibitsindo bibiri kubusa ekipe ya Academy ubumwe bavuye batsinda ekipe ya Muzinga FC bitsindo bibiri kubusa Muzinga igaragaza novuga ku nubundi kugaragaza intege nke ama Africa Sport banganya na Buja City ubusa ku bundi Panther Noir banganya na Unité New Oil igitsindo kimwe ku kindi nuko rero muri deuxième division nuko byari byifashe kuri classement ndabona ekipe ya Academy Deira ifise amanota 28 kuri 28 mu nkino 8 nta kusana rimwe barakora Legends Athletic barabakurikira bafise amanota 17 ekipe ya Academy ubumwe bafise amanota 12 yonyene Buja City bafise amanota 11 ni ya kane hamwe ya gatano ni Relie bafise amanota 8 bayanganya na ekipe ya Africa Sport ya gatandatu amanota 8 Muzinga ni yindwi bafise amanota 6 ama iya nyuma canke iyo 8 ni Rekroko bafise amanota 4 yonyine ama kurundi ruhande mu itsinda rigira kabiri rimwe dongozi ni ya mbere amanota 15 niyo bafise bakurikirwa hafi na Garage Express bafise amanota 18 ekipe ya Royal Vision 2026 bafise amanota 13 ni ya gatatu ama ekipe ya New Force Academy bafise amanota 13 nyene ya gatanu ni Panther Noir bafise amanota 11 Unité New Oil ni ya gatandatu bafise amanota 8 ekipe ya Unité New Oil ni ya gatandatu bafise amanota 8 Buganda City ni yindwi amanota 7 ama Academy Musongati ni y'umunani bifitiye amanota 5 yonyene muri rusangi nuko ariko mu makuru hano nabwo mu cicaro ca kabiri hari nuko uwitwa Christian Kabera batazira Mourinho tayari yamaze kuronka ekipe agiye kuba barizwa hari ya anye mu Rumonge muri ekipe ya Rekroko ekipe ya hari Miami ndamuhaye ikaze cyane hari yambona kabisa afise akazi gakomeye yasubiye coach Patrick yavuga ko yagiye muri Gabo kumenyereza Patrick Nshimirimana niwe yasubiriye sakazi koroshe ibintu byinshi cyane uri mu bibazo umugwi kabisa uri muri classement mbi ikindi ko ndabona rose kuri deuxième division harimo ibintu ko biraboneka nuvuga yuko bitangaje gose uri kuraraba uretse imigwi yoba imaze igihe kinini muri iri higanwa ndavuga nka Legends Athletic bari kwaragira kwidebutsa barayo ko boshora kuva muri iri higanwa ariko nabo urabona yuko nk'uyu mugwi wa Academy Deira utareko bakundira uri kuvyitwaramo neza ku munsi weje niho nashoboye kuraba igice kimwe cha hagati ya Academy ubumwe na Muzinga narabonye yuko kabisa umugwa Muzinga kabisa wapi kabisa wapi kweli ndabona Muzinga
umwaka uheze warahatswe kugwa mu cicaro cya gatatu ubu ndabona yuko baravye nabi cya gatatu bakigwamo kuri kuraraba ni equipe ubona yuko kabisa je yabo si yindi uvuga ngo ni equipe yaryazi na rya muzinga sinzi ko ari kubera ya politique nyene yo kuvuga ati abasoda babe benshi je sais pas iki icurumva n'ikintu ngira petete kiba blocage kuri ivyo ariko ndabona yuko wahitamwe ko abasoda baba benshi wavuga uti kuko si ihiganwa mukina ntibiba bategeka igikwiye kuja imbere nukutunga equipe iri competitive ku buryo les objectifs muzinge kuye gushikako bazishikako Alonso nyimba ivyo wo bishikako ufise abasoda no kuvuga baserukira urwego nyene rw'iyo equipe ni vyiza ariko kandi ni giki kisigura ko equipe y'urwego rwa gisirikare tegezwa kugira hane gukinirwa n'abasirikare nyimba ishobora kwikora no ku bandi basivile kugira ngo igihe umusaruro mwiza nkuko tubibona ntabwo uri kuraraba nka Rukinzo sezo yabo iri exceptionnel ni nziza cyane harimo abapolisi banga simpaka no kuvuga no mu bindi bihugu izo za Union Berlin ni club ni Union Berlin muri hari ni Ertau muri deuxième urumva zijya zose ni equipe ziserukira igisirikare so kuvuga ngo abasirikare babadage ngo bategezwa kuba Watford ni equipe nka Muzinga ni equipe ya gisirikare hehe hariya mu Bwongereza ariko simaka bakine mwaba doke iyo bimaze kuba club il faut igikuru ni les objectifs bategezwa gushikako zijanye n'umusaruro nyimbi byo mwabishikako mukinishije abasirikare ni vyiza cyane biraranda fier nugo gwego mugabo nyimba atari abasirikare bonyene bo bashikana kuco mwifuza nk'umusaruro w'equipe iri kikina icicaro ca mbere kuko tuzaho Muzinga yahoze tuzaho Muzinga yahoze uvuza imigwi ikomeye muri iki gihugu mu mateka yayo nibyo bagiye barashikako Muzingiri kuri podium imwe na Vitalo na Interstar zone ego ico mvuga ukaraba ndavye Muzinga ko curaba nk'iyi equipe ya Buja City akanyi vuye muri première division ariko no munsi raba c'est vrai uvuze mu kibanza ca gatatu batari ca kane ariko ejo vyaranse ko batsinda Buja City raba na Sport ivuye 3e division turetse ivyo raba ni unaniwe na equipe ivuye muri 3e division nawe wahora mu cicaro ca mbere ariko ikigira gatatu uri na equipe Alonso witirirwa kandi userukira igisagara cha Bujumbura ningene tucemera kikavamwo kiki urumva Alonso ukisho kore Blaze twese ukuntu twakuze urazi no mu mavakazi ari iwacu turonze umwana muri vakazi yitwa ngo avuye Bujumbura tugahurira mu kibuga twavuga tutiye amaraka ni ka Messi ibujumbura bahazwe kumengo na hantu nyene umuntu ategezwa kumenya umupira none bigeze aho wewe witwa Buja City witiranwa n'igisagara twemera ku mupira ariko ntuburi kurabiserukira neza ivyo nturi bo bibaza abakinyi harimo ibintu byinshi nyene bituma equipe itagiye umusaruro mwiza ariko nawe aka kantu kari gakuye kujana nuguserukira neza igisagara umusaruro nyene wa equipe yitiriwe igisagara wategezwa kubuhura nyene n'indiki nuko tuvuga tuti igisagara ca Bujumbura ni igisagara Nyangavugamwo ni igisagara ca Saidona ayo mazina yose agiye abaho na yandi yose abandanya baho ntashobora gutandukana n'ikintu citwa umupira ngahi mu Burundi kuri Wilson rero bavuze ni si Royal Vision 2026 deuxième division ariko ni ya 3e division ni Royal ya 3e division niyo Wilson arimo shimwe n'abaduha amakuru nabo tukukunwa nawe twatumviriza bose naza ko umuza kuno mwanya witwa Mwami King mukunza Vitalo nawe naza ko nawe ariko baza program ku munsi wejo ejo ni isaha 9 i Buganda Vitalo zo kyana equipe ya akona kamachi kukuja kuraba na Burundi Sport Dynamic biteguye neza cyane gose abonye ko na Basandora Sandora no mufana no baza ko umufana baza kwerekana muri Dynamic bapete gwacha ikerekeza iki
hari abana babiri bakunda guherekeza ikipe ya Dynamic Dynamic. sinzi ko babiri ngabara bato bigeze kubitwa umuyinga uribuka bwana bwisiga amarangi kabisa kuba bariko barayifana baba namunyene ngo niho ari sociale yabo namunyene reka ndakubwiza ukuri kuramwo izo za musongati ziri wabo canke izo nyinshi zo hagati mu gihugu ziramaze kubigaragaza situ ibi bisagara kera bitari bikomeye mu mupira w'amaguru bije kugira nyene revolution mu mupira ariko Vitalo ko mufana Vitalo ni Vitalo noneho bikure mu mateka ubikure kuri iryo zina ryabo ukuntu ringana ubigarukane no kuri rezita zabo z'iki gihe umufano wa Vitalo Alonso n'umufano iki bigaragaza n'igiki iyi Vitalo ni equipe ushobora kuvuga uti uyigereranye na Musongati refisi nkino yakirira muhira mugo no munsi Vitalo ahiziga abafana benshi siri kirakirira inkino zayo raba ama déplacement raba kama mukanya tugiye dutangwa twamye turavuga kuri ya shanga hari umufana ariko arabo mustare kuri club kurushuriya mu mama niyo woza n'ababiri canke batatu usanga bose arabavita n'abantu rero iki kintu kabisa bacu batsigiye kinini ngereje zubira ko champion iheze umuntu azoraba nyine abantu bigenje neza muri no champion nuko ni mbere yo kutwijana ubwa ku yandi makuru ni drapo yabirahabura kiki nukuri urayibona kumbuga ukavuga ati Vitali uno munsi yabiki niwe abantu ba mbere ubu baza gukina hari umuntu atamenyere ivy'umupira yambwiye ejo yari kavuga ngo guje sinkurikirana umupira ngo muga nava numva ngo Madrid yawe ngo yamirikira kina ngo imisi yose nama numva ngo n'umunsi Madrid irakina ngo n'umunsi Madrid irakina namubwiye nti suko yamikina canke izindi zidakina ahubwo ni kubera petetre wewe ahuca haba hari abafana ba Madrid iyo baza gukina ata muntu abiyobegwa bitegezwa kuvuga nivyo by'ivyerena ariko ndakubwira ku munsi wa Vitalo haba mu magroupe kiki turabizi Blaze ibintu biba vyandikwa canke iyo Vitalo yagize amahirwe igatsinda match biba bivugwa cyane kurusha ibibindi nuko